Ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye. Uyu munsi twongeye kandi kugirirwa ubuntu bw'Imana aho tugiye gusangira kandi amajambo y'Imana biciye mu kiganiro ubuzima buhindutse. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe amajambo dusanga mu gitabo c'Abaheburayo igice ca 4 umurongo wa 16. Haravuga ngo nuko nitwegere intebe y'ubuntu dushize ubwoba kugira ngo turonke ikigongwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Turasubiramwo kandi nuko nitwegere intebe y'ubuntu dushize ubwoba kugira ngo turonke ikigongwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Uyu munsi ndakuzaniye ijambo ry'Imana rivuga riti kubera iki dukwiye kwegera Imana. Nshuti yanje uriko uranyumviriza, birakwiye ko twegera Imana mu bihe bitandukanye vyose tuba turimwo. Nta gihe na kimwe atari co kwegera Imana. Bibiliya iratubwira neza yuko Bibiliya iratubwira neza mu cete Paulo yandikiye Abanyefeso gice caho ca 2 umurongo wa 13. Ariko noneho kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure mwegejwe hafi n'amaraso ya Kristo. Twebwe twari kure ariko twegejwe hafi n'amaraso ya Kristo Yesu. Jewe nari kure, wewe wari kure, ariko twegezwa hafi n'amaraso ya Kristo Yesu. Ubu naho ijambo ry'Imana ryongeye kandi kutubwira ngo twegere intebe y'ubuntu dushize ubwoba kugira ngo turonke ikigongwe, kuko kuyegera biragusaba ikiguzi utanga kugira ngo bikunde wegere Imana. Biragusaba ikiguzi kidasanzwe, kandi uko uyegera hari ivyo Imana ikora. Icambere twabonye yuko turabona ikigongwe, turabona imbabazi z'Imana. Uko tuyegereye hari imbabazi z'Imana tubona, hari imbabazi z'Imana zigaragara kuri twebwe kubera twateye intambwe yo kwegera Imana. Ikintu kigira kabiri hano avuga muri ano majambo, kugira ngo tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Hari ubuntu turonka bwo kudutabara mu gihe gikwiriye bivanye nuko twegereye Imana. Hari ubuntu tubona budutabara mu gihe gikwiriye. Hari ubuntu bw'Imana, hari igikorwa c'ubuntu kigaragara kuri twebwe bivanye nuko twateye intambwe yo kwegera Imana. Uko iyo wegereye Imana hari ubuntu budasanzwe bugaragara kuri wewe, kuko rimwe na rimwe ari gihe tuyegera tunaniwe, ari gihe tuyegera turemerewe. Nico gituma ijambo ry'Imana muri Matayo igice ca 11 umurongo wa 28 ngo nimuze abarushe n'abaremerewe ngo ndabaruhura. Ari gihe twegera Imana turushe, turemerewe, dufise ibitugoye, dufise ibitunanije, kuyegera turaronka ubuntu. Hari ubuntu budasanzwe turonka bwo kudutabara bivanye n'ibihe tuba turimwo, bivanye n'ibihe tuba turiko turacamwo. Hari ubuntu turonka bwo kudutabara. Ubwo buntu turaburonka mu gihe twegereye Imana. Uko tuyegereye nuko ubuntu bw'Imana burushiriza kugwira kuri twebwe, niko turushiriza gutahura kumenya Imana twizeye iyo ariyo, niko turushiriza guhishurirwa iyo Mana twizeye. Nico gituma uyu munsi ano majambo aduhamagarira kandi kongera kwegera Imana, aduhamagarira kandi gutera intambwe twegera Imana kugira ngo igire ico ikoze mu buzima bwacu. Kuko iyo tuyegereye turayishikanira imibiri yacu, turayishikanira imitima yacu. Nico gituma ijambo ry'Imana ritubwira neza ngo dutange imibiri yacu ibi bimazi vyera bizima bihimbara Imana. Niko kwikorera kwacu kogira ikimazi. Iyo tuje imbere y'Imana, iyo twegereye, hari ivyo Imana ikora, hari ivyo Imana igenda ikora mu buzima bwacu biba bituruhije. Nico gituma Imana yifuza ko dutera intambwe mu kuyegera.
uyu munsi turafise uburenganzira bwo kwegera Imana. Uyu munsi turafise uburenganzira bwo kuyegera, kuko ubwo buntu twabugiriwe, ubwo buntu twarabuhawe, ubwo buntu twarabuhawe bwo kwegera Imana. Ataco turinze gutanga kugira ngo bikunde ko tuyegera. Twumve neza yuko igihe cyose tuyegereye nico gihe hari ivyo Imana igenda ikora mu buzima bwacu. Hariho favere igaragara kuri twebwe kubera twayegereye. Ubuntu bw'Imana buragwira kuri twebwe. Turabona ubuntu bwo kudutabara bivanye n'ibihe bitandukanye. Nta gihe na kimwe cyotuma tutegera Imana. Igihe cyose iyo unezerewe, iyo urushe, iyo uremerewe, twegera Imana. Twumve twotera intambwe yo kuyegera, twumve twotera intambwe yo kwegera Imana bivanye n'amasituwasiyo yose, twaba turiko turacamwo. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira neza ngo twegere intebe y'ubuntu kugira ngo tubone ikigongwe n'ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Hari ubuntu bwo kudutabara turonka iyo twayegereye. Ico bigusaba nuko uyegera, ico bigusaba nuko utera intambwe yo kwegera Imana, hama nayo igakora mu buzima bwawe, hama nayo ikihishura mu buzima bwawe, hama nawe igakora. Bigubura ko bikunanije, ari igihe tuyirondera, ari igihe tuyegera, dukeneye kwigira ivyo ikoze mu buzima bwacu, dukeneye kwigira ivyo ikoze mu miryango yacu, dukeneye yuko hagira ivyo ikoze mu bagenzi bacu. Nico gituma bikwiriye yuko tuyegera igihe cyose. Nta gihe na kimwe atari cyo kwegera Imana. Birakwiriye yuko tuyegera, birakwiye yuko twegera Imana mu buzima bwacu kugira ngo igire ivyo ikoze mu buzima bwacu. Sinzi ivyo uri murabamwo, sinzi ivyo uri muracamwo uyu munsi, kumbure vyoba bikunanije, vyoba bikuruhije. Egera Imana. Imana yonyene nishoboye kudutabara. Imana yonyene nishoboye kutugirira ubuntu bwo kudutabara igihe cyose. Rero biradusaba gutera intambwe yo kwegera Imana. Reka twumve kandi twokongera kandi kwegera Imana. Reka twumve kandi twokongera kugira inyota mu buzima bwacu yo kwegera Imana, kuko tuzi neza uko tuyegera nuko turushiriza kubona Imana mu buzima bwacu, nuko turushiriza kubona Imana itwihishurira, igira ivyo ukoze mu buzima bwacu. Sinzi ivyo ukeneye Imana yukora mu buzima bwawe. Egera Imana, yiserurire ibikubakiye, yiserurire ibikuruhije, yiserurire bijyanye n'ubona binanije ubuzima bwawe. Nayo irakora, nayo irakwiyereka. Kristo arakwiyereka. Nta kindi yifuza Imana igihe cyose. Imana igihe cyose irifuza yuko tuyegera. Imana nta kindi ikeneye, iraduhamagarira kuyegera, iraduhamagarira kuyegera igihe cyose. Twumve twotera intambwe kandi mu buzima bwacu yo kwama twegera Imana, yo kwama tuyegera, kugira ngo turushirize gusabana nayo, kugira ngo turushirize kugira ubuzima bwari muri Kristo Yesu bube muri twebwe, kugira ngo turushirize kubaha Imana yifuza ko tuba, kugira ngo turushirize kugenda uko Imana yifuza ko tugenda. Turakeneye ubwo buntu bw'Imana. Ubuntu ntabwo turazi neza, ni igikorwa Imana idukorera, n'ivyo Imana idukorera tutabikwiriye. Iyo tuyegereye tubona ubuntu bwo kudutabara, suko tuba tubikwiriye, suko tuba tubibereye, ariko ubwo buntu buraza kuri twebwe. Uko twegera Imana no kubuntu bw'Imana urushiriza kugwira kuri twebwe, nuko ubuntu bw'Imana bugwira, nuko turushiriza kubona Imana igenda ikora ivyo tudakwiriye, ivyo tutabereye, Imana ikabikora, kuko ubuntu bwayo bwinshi cyane burushiriza kugaragara igihe cyose ku buzima bwacu. Rero nshuti yanjye, sinzi ibi uri kurabamwo biriko bituma uba kure y'Imana, sinzi ibi uri kurabamwo biriko biratuma uja kure y'Imana, ariko rino jambo reka kandi riduhamagarire kandi kwegera Imana. Sinzi amadepression wahuye nayo, sinzi ivyo wahuye navyo vyaguciye intege, sinzi ivyo wahuye navyo vyakubabaje, vyakuruhije, ariko birakwiye ko twegera Imana. Birakwiye ko kandi twongera kandi kwegera Imana mu buzima bwacu kugira ngo igire ivyo ikoze. Imana irakeneye kuyegera. Uko biri kose Imana irakeneye kuyegera.
kuko tuzi neza yuko kuba kure y'Imana ariko kuyoba. Kuba kure y'Imana niko kuyoba, ariko birakwiye ko tuba hafi y'Imana kugira ngo ntituyobe. Rero tuba hafi y'Imana gute? Tuba hafi y'Imana mu gihe dufashe ibihe byo gusenga, mu gihe dufashe ibihe byo kurondera Imana mu buzima bwacu. Muri icyo gihe Imana iratwiyereka, ikatwihishurira. Rero nshuti yanjye mukundwa, reka twumve two kwegera Imana kandi k'uyu munsi. Reka twumve kandi two kongera kandi gutera intambwe mu buzima bwacu yo kwegera Imana, kuko nta kindi Imana ikeneye ku buzima bwacu, irakeneye ko tuyegera kugira ngo tubone ubuntu bwayo bwo kudutabara igihe cyose. Cyari ikiganiro ubuzima buhindutse. Mwarahezagiwe.